Inshuti namwe bakunzi ba Mabayi Media TV reka dusubire kubaramutsa tubipfuriza ibihe byiza no kugwa neza aho mu mwese asanzwe aherereye. Nkuko mubibona turi Mabayi muri komine Mabayi ku mutumba wa Kabere cyangwa Mabayi centre. Twabonye abashitsi baje ngaha muri komine Mabayi nkuko musanzwe mubizi rero murazi ko ikintu cyose kiko kirabera muri komine Mabayi twama twakibashikije kiba kibi kiba ciza byose nta na kimwe twihererana turetegerezwa kubashitsa ko munamwe mukamenya biriko bibera muri aka karere dusanzwe turimo. Rero turafise umutumire kuri Mabayi Media TV imbere yuko tumubaza byinshi reka tumanze tumuramutse ace anagirwa ko anatwidondora turabaramukije. Murakoze. Nitwa Ngendakumana Jean Bosco, nkaba ndi umukozi akorera mu kigo Anacop. Ikigo Anacop ni ikigo kijejwe guha intumbero no guteza imbere amashirahamwe yose y'amakoperative mu gihugu c'u Burundi. Anacop byo kunda ko ubwira abakunzi ba Mabayi Media TV Anacop mu majambo yose. Anacop mu majambo mvuga igifaransa, majambo yose c'est une agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives. Mu byo kunda ko mudutandukaniriza Anacop na API. Murakoze. Nibyo abantu benshi bakunda kubagora gutandukanya, ariko API wanashaka ubu API ntigihari. API yarasubiriwe n'ikigo cyitwa ADB. ADB nayo nyene ikora nyine ibikorwa bya API, cyese gusa kumbere ushobora gusanga hari ibyo byahindutse gatoyi, ariko API yasubiriwe na ADB. Anacop nayo ni ikigo kijejwe amakoperative, amasosiyete y'amakoperative gusa. Mu myaka ya ikigo Anacop kitarabaho, amasosiyete koperative yakurikiranwa haba mu itunganwa, haba mu nivo yo kuyavukisha, nivo ya création byabera mu kigo API. Ikigo kikiri API kitaraba ADB. Hanyuma mu nyuma kuva mu mwaka wa 2019 niho ikigo Anacop cyatangura gukora. Ubundi gushikwaho cyashizweho mu 2017 cyangwa 2018 ntihenze, ngo cyatangiye gukora neza muri 2019. Ikigo Anacop rero kivutse cyaje gishikwaho kije gukurikirana no guha intumbero amashirahamwe y'amakoperative. Ni kuvuga amashirahamwe y'amakoperative yahora avukira abakereye yo nivo de l'API yaciye bisunze yateko rishyiraho ikigo Anacop, yaciye rero ubwo bubasha bushikwa mu kigo Anacop. Ubu rero icyo kigo ADB cyasubiriye API gikurikirana ayandi masosiyete cyangwa andi mashirahamwe, ayandi mashirahamwe mugabo ishirahamwe cyangwa societe mu gifaransa ugenda bitandukanye neza. Societe yose bita societe coopérative ubu ikurikiranwa n'ikigo Anacop. Hariho ubwoko buri bw'amakoperative ndiko ndagerageza kuraba aha mu karere iwacu. Nashatse kuvuga hariho amakoperative y'ugwaruka canke abandi bantu biyunga hama bakazana amafaranga bikuriye mu mifuko yabo, n'andi makoperative asange akwiragiye ku mitumba yose bitazasangwe. Mbega mwebwe muraba ubwahe bwoko bwa makoperative ni yose nisangwe nayo yabo bantu basanzwe bariyungunganyije bimeze gute? Urakoze cyane. Ubundi icyo kibazo nibaza ko ubu hoba hariho abandi bagifise. Ubundi iyo tuvuze gukurikirana amakoperative mu gihugu, ni ikintu cyose cyitwa societe cooperative apana sangwe gusa. Amasosiyete yose ariko akajambo cooperative yose niyo ikigo Anacop kijejwe, haba avuka, haba kuyakurikirana yari karakora, iyo bakeneye inyigisho, iyo habaye bitagenda neza muri yo, eka muri rusange gukurikiranwa guhintumbero ni amakoperative yose muri kino gihugu c'u Burundi. Twabonye muri kumwe n'abandi bantu batandukanye, tuvuga ko bajya bose baje mwari mwakoze ku mpande zose nkuko mwatubwiye ko iryo zina koperative rimaze kujamo, mwebwe ntimuraba sangwe ntimuraba ibi na biriya, bose bari batumiwe. Murakoze. Ego uno munsi mbere wanashaka nagomba ngendereho menyesha yuko iki gikorwa turimo no munsi
ni igikorwa ikigo categuye mbere kiriko kibera mu gihugu cose. Rero nkuko mubivuze kandi nanje nkuko nabivuze, uno musi twari turamutse dukoranye amakoperative yo ngaha muri komine ya Mabayi, harimo za Sangwe nivyo zose, hagaca habamwo n'izindi koperative atari Sangwe, zatowe na komine zitanu atari Sangwe. Avuze ko mwaje mu nyigisho hino zari zerekeye iki? Inyigisho z'uno musi kwari gunogerereza kuko ubundi inyigisho twatanze twari tumaze kuza kuzitanga, mugabo kubera yuko inzego amategeko avuga yuko buri myaka ibiri ishobora guhinduka, twarazitegekanije kugira ngo tuje kuraba yuko nyambe hamwe hoba harimwo abahinduwe, kugira ngo dusubire tubibutse. Muri make rero inyigisho zari zijanye n'itunganywa ryiza ry'amashirahamwe y'amakoperative, haba mu ntwaro haba no mu vy'ubutunzi. Mu gifaransa twivuga yuko ari gestion administrative financière des sociétés coopératives. Muriko muraganira n'abaje mwari mwatumiye, mwasanze hariho ico bari basanzwe bazi canke kwabaye kubaha bishasha gusa mugerageje kuraba ku bumenyi bari basanganye? Urumva nivyo two turigisha kubera yuko harimo inzego zitahindutse n'izindi bongeje ibiringo, benshi harimwo abari babizi bari bafise ubumenyi mu vyigwa twigishije, n'abandi rero nk'inzego usanga ari zishasha usanga zitari bwaronke izo nyigisho. Ariko muri rusange ndavye uko vyagenze, twarangije mu vy'ukuri mbona yuko batahuye, kandi kubera yuko twagerageje kubumvisha umugambi w'igihugu ko wifashe, kandi tukabumvisha yuko ibijanye no gutunganya ibintu vy'ubutunzi cane cane vy'ishirahamwe atari ry'umuntu umwe, ari ry'abantu benshi, twaberetse yuko bategerezwa gukurikiza amategeko mu gusohora amahera no mu kwinjiza amahera, narirye amafaranga y'abenegihugu abarabwa n'igihugu cose. Rero twabigishije ingene boyinjiza, ingene boyasohora, ingene botunganya amakoperative, ingene inzego z'amakoperative zokora neza, urwego rumwe rumwe tugakora amabanga yago. Ivyo vyose tukabwira yuko ari mu ntumbero kugira koperative itere imbere, maze umwimbu w'amakoperative uboneke, hanyuma n'igihugu nacyo umwimbu ubonetse burya n'igihugu nico kiba kirose ko mu nyuma cyo nyene kigashikirwa, amakora akaboneka, noneho amafaranga igihugu gikoresha iyo mu makora abonetse twese turashikirwa n'abanyagihugu bose tukaronkako. Yego murakoze cyane. Mwavuze ivyerekeye amategeko, aho muravuga yuko hari abo mushobora kuza kuraba ko inzego ziba zarahindutse kubera ko mu myaka ibiri bategezwa guhindura. Mbega amategeko ni Anacop yatanga kuri ku makoperative tuba dufise mu gihugu cacu c'u Burundi, canke koperative imwe yose irimenya kuvyerekeye amategeko? Mbo amategeko au niveau y'ingene amakoperative atunganijwe muri rusangi, hari itegeko rya leta mu Gifaransa bavuga ngo loi registre les sociétés coopératives au Burundi, isanzwe rihari rivuga ukuntu amakoperative atungana. Mugabo muri tuvuze amategeko rero hariho n'ibyo cyo bita statut, nayo nyine baza kwiri mu itegeko rya koperative. Statut ni hariho statut n'ibyo type kugira amakoperative yose mu gihugu yose agendere kuri statut imwe. Hariho statut type yateguwe n'ikigo Anacop, haje abantu kuguza koperative, iyo statut turayisunga mu kubafasha gutegura iyo statut, ngo tugashiramwo amadone yiwabo ajanye n'ivyo bazokora, ivyo bazobikorera, ibijanye n'inzego kiringo bazomara, byose tukuzuza muri statut. Iyindi statut type yateguwe n'ikigo Anacop. Ariko en plus y'ibyo hariho ikintu tukunda kubahanura, kubabwira ko boshiraho kijanye n'itegeko ntunganya bikorwa ry'iwabo, mwe bita mu Gifaransa ngo règlement d'ordre intérieur. Iri rero iri tegeko naryo nyene tuva ko ari itegeko kuko yere maze kubaho rikemezwa n'abanywanyi barishise itegeko muri bo.
iri niyo dusaba yuko bitorera iwabo bakishiraho amategeko abagenga atunganya ibikorwa vyabo kugira ngo ribabere ikintu kibaha intumbero mu bikorwa, bamenye ukuntu bahana usibye, bamenye ukuntu bitaye ibikorwa, bamenye ukuntu bahanurana, bamenye ukuntu inzego zisumbasumbana byose biraja muri regrema. Rero iri niryo bitegurira abo nyene, hama rikemezwa mu nama ya bose, hama rikaja mu ngiro rero bayitegeko, hanyuma stati nayo itegurwa n'ikigo Anacop, stati type ku makoperative yose mu gihugu cy'u Burundi. Nabaje ico kibazo hanini nisunze kukungira mavuze ko buri myaka ibiri bisaba ko inzego zihinduka, kaca niyumvira mu myaka ibiri uri kurarongora koperative nta kintu cyatari mbona uburakora kuko ubutaramenyera tere usanga uvuga ati uburenda bona ahantu nagize sheke mu ntango ko nari nkimenyereza, ariko mu myaka 3-4 ndabona ko no cishobora gutanga umwimbo kuri koperative. Mbega ko iyo myaka ugira ni mike, ubwo ntibishobora gutuma amakoperative abura umwimbo kandi wategeza kuboneka kubera kuguma bahindagura abayarongora? Mbo nibaza yuko iyo tuba intambamyi kuko nivyo ni imyaka 2 canke 3 mugabo itegeko rirabongera yuko ishobora kwisubiriza rimwe, bisigure ko umuntu yakoze neza, afise imirimo, afise ahari karagenza koperative ibikorwa bitarahera kandi abanywanyi babona yuko ari bikorwa hamwe yobandanya bishigikira byo tera imbere gusumba, ni kuvuga abashaka kumwongera ikindi kiringo imyaka 6, yafise imyaka 3 bwa mbere akamwongera indi myaka 3, imyaka 6 amategeko arabonye yuko kame mu mugambi murashobora ko yawukoze ugeze kure. Urumva ari n'ikiringo kimwe kisubiriza rimwe, twibaze yuko ata koperative bizaba bituma inzego zikurwa itarashika kwihangiro imyaka 6 nibaza ko nawe natari miki. Ego mbega aramumfise motera kamo abene gihugu bakorera mu makoperative kuko nibyo nako ndigisha ngaha ndababwira mbega murabona akamaro gukorera mu makoperative. Muri koperative abantu baje hamwe kugira ngo ubwambe batezanye imbere ha mu byiyumviro, bungurane ubumenyi, hanyuma bashike kwiterambere cyane cyane babiyumviriye bivana n'ikintu bashaka gushikako. Iyo ugiye muri koperative mu office tijewe hari ikibazo dufise muri societe cyo mu kibano, rero kugira ngo iki kibazo tugitorere inyishu tuje hamwe kugira ngo turabe yuko izingorane twazivana. Mugiye hamwe rero ngashira inguvu hamwe, birakunda yuko ikibazo mwari mufise mu gitorere inyishu. Rero koperative warashaka ubwa mbere irafasha aba bantu bayirimwo, mugabo kandi irafasha nahituye kuko nk'ubu koperative barashobora gufasha mu kubaka amashuri, mu kubaka ibiraro, mu bakazana nk'imashini sya mu giturage, bakubaka nk'intu z'inyanka nk'amabombo y'amazi bivana n'inyungu baba baronse, aho sigenda ifasha. Urumva yuko ifasha mu busanzwe muri rusange mu kibano no mu banwanyi. Rero igihambaye abanwanyi no kumenya yuko abanyagihugu kumenya yuko abantu bagiye hamwe icumwe atishoboreye agiye hamwe n'uwundi bashaka gutezanya ivyumviro bagashira hamwe uburyo kugira ngo icyo bifuza gushikako bagikorere hamwe maze inguvu zumwe aho zonaniriwe zigashikiranwa n'izuwundi none bagashikira ku nyungu bari bifuza. Murakoze cyane namwebwe bakunze ba Mabayi Media TV, murabizi tukuri Mabayi Media TV raba musi iki kiganiro numba utaragira sabone cyangwa subscribe icubikora, hanyuma ibiganiro byacu bisokomeye gushikira byoroshe. Banyakubaha reka tubakengurukire cyane ku mwanya mwashoboye kuduhereza, twabonye ko mwari mufatiriwe ariko mwemeye muravuga muti ntitugenda tutavuge kuri Mabayi Media TV. Turabakengurukiye cyane. Nanjye ndabakengurukiye, ntago twari dufatiriwe kuko aka kazi tuba tukiri ku kazi k'igihugu, kandi aha tuba turiko turavuga wanashaka amabanga y'ikigo nacyo kirakwiriye kumenunwa n'abatari baka Barundi batari bakeneye Mabayi n'uri hariya mu ruhororo akavyumva aciye ku yino samirizi. None rero nanjye ndabakengurukiye, murakoze cyane. Mabayi Media TV kura kuri YouTube yumvirizwa n'abantu benshi batandukanye, abari mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, abari mu bindi bihugu ahari ho hose uri kiretse ngira mu ndege mugabo naho ufise connection. Mabayi Media TV utegeza kuyumva mu gihe wagiye kuri YouTube ukandika Mabayi Media
TV ugaca uraba handitse s'abone ugaca uhakora canke subscribe ugaca uhakora ko ibisigaye ibiganiro byose muzokoma mubishikira namwe rero mwarako muradukurikirana reka tubashimire cyane ahasigaye na mu bindi biganiro biri inyuma murakoze mugira ibihe byiza Imana ibahezagire.